Atoko Super Agent. Uba wifuza kuba umuaje wa Limikashi na EcoCash umyizigo kwa kupa kwitura. Haha, ni Atoko Super Agent yabikemuye byose. Atoko yaraje ukemura ibibazo bimwe n'ibyo kubura ama electronique ku mwanya wakenereko. Umve rero, Atoko ikora n'abadandaza abafise amahoteli, ububare n'ingezi zitandukanye. Akabigena ko kubaje bifatikanije na Atoko nuko baronka uturusho dutandukanye nko kuronka electronique utarinze guta umwanya utonda ku mirongo. Atoko ni number 1. Ufise icubaza twakure kuri nimero 67 ubusa 78 canke 71 53 63 82 67 00 78 87 ou bien 71 53 63 82 canke twandike kuri email yacu atokoburundi@gmail.com canke nishiki ku biro vya Atoko imbere KCB Bank aho bita kwa Ngoma mukakigwa neza. Hamwe na Atoko Super Agent tugwanye ubushomeri. Mama we, mbega umukiro ryoshe umuta neza wakanovera ndiho kubwa surprise. Bantu bose misaka cha Bujumbura no mucungura yaho ndabatumye gufungura umukiro ryoshe cyane ufise ntaga nguvu zose zuba ku mubiri. Uwo na wose wundi ni ndiho kubwa surprise. Eka no muciro mwiza uva mu gihugu ca Tanzania. No kururiye rimwe nayindi mikiro kwifuza. Iyo nayo tuyisanga kwa Sioni kwa Bosco nimero F12 canke irwande aho risoko nkuru ya Bujumbura kwa Izahaki canke imbere yo kwanda Mama House aho bita kwa Wisinye ku mapine. Ufise icubaza naho twakure ku nimero 79 amajana 30 amajana 37 79 430 437 hamwe na yo kubwa surprise no buryohe. Hello baby. Hello. So, uno munsi sibyo shaka ndakurira surprise ka bien. Wow. Yes, of course. Baby, Oui. will you marry me? Oh my god. Baby, umviriza ugara amaso. Numbona? Aya. No, ugara amaso please. Nuga. Numbona? Aya. Be numbona? Aya. Oh my god. Baby, numbona? Aya. Numbona? Baby, surprise, ugurura amaso yawe. Baby, please ugurura amaso. Surprise for you. Oh my god. Come on. Oh my god. Uri mu bikiwe. Ito bintu sikamyera cyane bikiwe. None ngufata mugafukamira umukobwa ngukuranga bikime turakambye kibara. Ugafata nyine umugabo muzima ufite ubwanwa n'amabembe ugafukamira umukobwa ngo uteye ivi ngo I love you amufiyatoko. Urakambye kibara. Ndakubaza, nawe urakuraba ariko. Bifise amaso binda bifise amaso. Umbere. Binda bifise amaso. Nawe urakumviriza. Urakumviriza utakumva. Umbiriza ivyo bintu musikamyera kimwebwe. Yaba abandi bose biki kuri utera ivi. Umbiriza ntagikwe nabugeni. Urumva? Twakuza muri maramaza bato tubagera abakobwa. Nibiki? Nimba mukundana gira ka every basi mugira ubwo bugeni hari urinda gupfukama nkande. No birakura. Ndakubaza. Irakura. Wojejwe iki? Abarundi ba kera barabigira ko mushaka kwica karanga mye. None wojejwe iki ba? Njejwe gukosora mwebwe mugira musigaye muja mu nkundo z'ikizungu mutarabazungu umwirabura nk'amakaradesi mobile. Kafirima rero. Twigira rero. Toka. Ikabona ntibari no kumutuka biwabo mugira. Umviriza izo musika mwiyeraje. Yabaravashe Arnovici Albrisi na Davina bijose bisikamingira ubuye nzo ndakosora nagikwe nabugeni mishenzi mweye ala wifuza kugira amagara meza kuko muri umuyabaga twaronse umuti n'ahandi atari muri Zenith Service dufise fitness imeze neza cyane sona yo mu buhinga bwa none eka na massage iryohoye dukora iminsi yose kuva ku munsi wa mbere gushika ku wundi munsi wa mbere amasaha wifuza kwinonora imitsi ni iminsi yose kuva isaha 12 z'agatondo gushika isaha 2 z'ijoro ukeneye sona massage ni iminsi yose kuva igihe cy'isaha 2 z'agatondo gushika isaha 3 z'ijoro Zen Service ni yatwibagiye ni kuri Avenue Eucalyptus imbere y'ikibuga ca parquet benshi basanze bitwa kuri Sprite akabijya nako
akabeyi ntikavuna. Ufise icubaza twakure kuri nomero 79 91 68 14 79 91 68 14 canke twandikire kuri email zenithservice9@gmail.com. Kaze mwese muri Zenith Service tugira amagara meza.